Mukeshimana Adija no mukenyezi ari muri komine Busoni Korine Bishisha intara ya Kirundo. Twamusanze kwihangare ibika umwimbu aho yashizwe n'inzego kuva yirukanywe mu Rwanda amaze kwafakarira. Aho twamusanga twasanze abayeho ubuzima bubi kuko hararamwiyo hangare n'abana biwe batanu, kandi akaba yemeza ko atagira imfungurwa. Avuga ko atunzwe n'abanyagihugu bamugemurira hamwe n'umukuru w'umutumba. Narintuye mu Rwanda baranyirukanye ngo ni ntahi wacu mu Burundi. Bitumwe n'umugabo wanje yapfuye kuko twese twarabarundi. Baca barambwira ngo ni ntahi wacu mu Rwanda kubera umuganje yari yamaze gupfa. Nakiriwe na nyakubahwa Buramatari. Niwe yankuye kuri duwani ashikana ngaha amuri Bishisha. Naha rero ashikanye ngiye ndahamaze ukwezi kose nta bayobozi bari bwangereho, ntabwo bari bwasekunda haheruka Buramatari wenyine. Buramatari yatwaye amazina ya papayi yambyaye na mawe bazoje kundangishiriza iwacu, ariko abakora komini Bugabira ko sinibuka umutumba. Uwo mukuru w'umutumba kandi aremeza ko uwo mufasoni abayeho mu buryo budashemeye. Soni yaraje aje avuye mu Rwanda avuga yuko bamwirukanye, azavuga yuko umugabo wiwe yoba yarapfuye, umugabo akavuga ko yoba azi yuko yoba aturuka mu Bugabira muri komine Bugabira, mugabo akaba atahazi, ntazi zone, ntazi n'umutumba. Buramatari rero nyakubahwa Buramatari yaciye amuzana ngaha kugira ngo baragumye ngaha, hanyuma babe barashakisha iwabo. Jewe rero niho naciye ntanga raporo kwa chef de zone. Chef de zone ndamubarira ati ngaha hariho umuntu ari kwihangara basize ngaha, mugabo ntaco kujya afise, kandi afise amahasa abiri n'uwundi mwana umwe, no kuvuga n'abana batanu, arakeneye ifunguro. Niho rero chef de zone yacambwira ahantu nshanza gutora ifungurwa abarafungura. Naragiye narazizanye mugo ntizirashika ngaha kubera nari ni moto ica birapfana iriye mu marembo n'ubu niyo biri, mugabo ubunyene mu mwanya ngira mpavenda kubizana kugira ngo ndabimuhe abarafungura baragaburira abo bana. Jere naciye mvugana na chef de zone ko borondera ukuntu ava ngaha avugane na musanteri ave ngaha bamushire kwiyo komine yiwabo, avuga ko yo bavuka ko ya Bugabira, hanyuma musanteri wa Bugabira n'abacaguma ashakisha kwabo bavyeyi biyo. Buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana avuga ko ikibazo cy'uwo mukenyezi akizi, mbere atacisangije kuko hari n'abandi benshi bari muri ubwo buryo, mbere hakaba hari nabo intara icumbikiye mu mahoteli. Ivyo vyose bikaba bitumwa nuko igihugu c'u Rwanda kibirukana ku bwinshi, nabo mbere bakaza batiteguye kuko hari naho babirukana bakaza ataco bitwaje. Nkuko muboneye intara duhana urubibe n'iki gihugu kibanye cy'u Rwanda. U Rwanda muri iyi minsi turamaze iminsi tubona yuko rurungika ku bwinshi abene gihugu b'abarundi baba babonye yuko babayeyo mu buryo bunyuranije n'amategeko. Hanyuma abo rero mu kubarungika hasere ntabwo ibi birimwo, ibashikana hajya ku mupaka. Hanyuma maze kubashikana ku mupaka, twebwe tuba duserukira leta y'u Burundi, abene gihugu bacu yo babashize ku mupaka tuca tubatora. Mwabo bene gihugu rero abenshi dusanga ata kintu na kimwe bafise, abenshi hariho aba bari ko barakora ubuzi hariya, hanyuma ugasanga babirukanye ata kintu na kimwe baje bazanye. Muri abo rero umwe n'ujya mu nyokuru mwabonye, ujya mu mama afise bajya abana baramwirukanye. Bamaze kumwirukana twebwe nyene ubwacu twarashitse kujya mupaka, hanyuma tumubonye turamubaza yaturuka, dusanga ntakihibuka. Hanyuma tumaze gusanga atakihibuka tumushikiriza indongozi za komine ya Busoni,
turatira inzu aho barabaye kugira ngo turabe uburyo twozomusubiza iwabo. Mwomenya ko uwo mupfasoni amaze ikiringo c'ukwezi aho kuri yo hangare mu kurindira ko intara imenya umuryango yaje aturukamwo kugira imusubizeyo, isanze naho uwo muryango atawuhari imenye uko iheza ibikore ifadikanije na leta.